Bindu bibiri bitatu umutsindwa canke bitatu niwamara gutsindwa imbere y'Imana ntagiturire atari ugucoke twikuzimu uhunga munyavyaha ari bindu bibiri bitatu umutsindwa canke bitatu niwamara gutsindwa imbere y'Imana ntagiturire atari ugucoke twikuzimu uwamuboregwa ntabwurashira inyota uwamawiba ntabwurigera utunga uwamuraguza ndikizobutsa kupfa niwizere Yesu aguha amahoro n'ayahandi uzobura amahoro uzobura itunga gushitsa gupfa ninde muhizi ameze nka Yosefu ntiyaravye igiti ntiyaravye ubutunzi ntiyaravye ko nyambukira ariko Potifari yiyambuye icaha gitana Satani ninde muhizi ameze nka Yosefu ntiyaravye igiti ntiyaravye ubutunzi yaravye ko yari nyambukira ariko Potifari yiyambuye icaha gitana Satani nesha 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 nka Yosefu nesha 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 nka Yosefu uwamuboregwa ntabwurashira inyota uwamawiba ntabwurigera utunga uwamuraguza ndikizobutsa kupfa niwizere Yesu aguha amahoro n'ayahandi uzobura amahoro uzobura itunga gushitsa gupfa Abinene we bazogutsindisha Yona ya Baburi y'igihe gito baca barihana babaca bugufi Abinene we bazogutsindisha Yona ya Baburi y'igihe gito baca barihana baca bugufi uwamuboregwa ntabwurashira inyota uwamawiba ntabwurigera utunga uwamuraguza ndikizobutsa kupfa uwamuraguza ndikizobutsa kupfa niwizere Yesu aguha amahoro n'ayahandi uzobura amahoro uzobura itunga gushitsa gupfa uwamuboregwa ntabwurashira inyota uwamawiba ntabwurigera utunga uwamuraguza ndikizobutsa kupfa niwizere Yesu aguha amahoro n'ayahandi uzobura amahoro uzobura itunga gushitsa gupfa Efeso 3:9